Allo. Oui. Okay, ni sawa mumeze neza? Ego meze neza ndashima kabisa. Dusa n'abanyarutsa Arnovic nko musanzwe munzi ikiganiro ni Call Celebrity ni Marvin Lee no munsi twakwiyumvira kuguhamagara nka Arnovic uwo kumushuha. Ikibazo ni iki iruhande y'ukuyaga umuntu abashaka kumenya byinshi ni Arnovic asa n'uwateguye mu muziki ariko araboneka nta nduru ntaki bimeze gute kuri Arnovic? Jibi bimeze neza mu buzima busanzwe nyene busanzwe ntujuku nyene kumva atanduru ata bintu vyo kuduga hejuru cyane ufise ibintu byose ndabikora ntuje ntekereje ntekanye niko sanzwe ndemwe ariko usa n'utari karagaragara nka Arnovic yagaragaye cyane kuri Polepole warawutwaye umwamika ubu hoba hari iki niyo gahunda yo kurangiza umwaka gahunda yo kurangiza umwaka ni nziza gusumba uko imeze kuko narabivuze neza ko kiriya gihe nakora bikeya mugabo novuga bikumvikana cyane ariko ubu novuga ko ariho ndiko ndakora cyane kandi muri gahunda yanje irangiza umwaka nizera neza ko mugiye kunyumva gose kuko hari ama surprise menshi novuga gutyo nyene kuko hari ikintu ushobora kurekura gishobora kubatangaza umwanya wari wose. Uvuze umwanya wari we wose dufate ko mutabiteguye canke mu byo mwateguye bimeze gute? Ni neguro mfise kuko narabivuze nagenda bivuga ku ma media ndabishira no ku mapage yanje nsanzwe nkoresha kuri social media. Naratanze gahunda y'umwaka wose nibaza yuko mu byo nabamaze gukora abakwigiye barakurikirana neza barabona ko hari ikintu kiri nyuma gisigaye kitarashika donc naco ntegereza kugikora imbere y'uko umwaka uhera kugira ngo ivyo nemeye umwaka wose bibe birangiye neza. Ni Arnovic agaragara nk'umuntu adakunda amakolabo hari ikibazo nyabaki ufise ubucuti bumeze gute n'abandi bariri? Jewe pour le moment narabivuze neza ndacari naravuze ko ndi muri phase yo gukora cyane nkorera izina ryanje niyubaka cyane nka jewe apana nubatswe n'abandi bantu. Ivyo narabishikiriye hari yindi etape nari ngeze ko muri iyi minsi yari yo gukorana n'abantu bansavye amakolabo. Ivyo navyo narabikoze naragenda atanga amakolabo atandukanye. Nanje ku mwaka uza umwaka ninjiyemwo uzoba ari umwaka wanje nanje wo gusaba surtout hari abo tumaze kuganira novuga nka ba Farias ba Sabi ba Vishu ba Masterland n'abantu tumaze kuvugana narabasavye gahunda ndabasaba ko dushobora gukorana n'abandi batari bake barabinyemerera muri gahunda rero yanje ya 2021 niho nzoca ntandukira iyo etape nayo. Muri uwo mwaka nyine tugiye kwinjiramwo Arnovic n'umwaka wa 2021 utegekanya gusohora indirimbo zingahe umwaka wose? Numwaka nifuza gukora indirimbo nyinshi cyane ntarigera nkora kuko numwaka negura kuzokoramwo album ya gospel nkuko navyemeye. Numwaka kandi ntegura ko nshobora gusohoramwo na album y'indirimbo nyene zisanzwe nkora indirimbo ziri romantique. Numwaka niyumvira kuzobikoramwo ivyo bintu byose bibiri negereza umwaka guhera ndabikoze nkabishikako. Kandi n'umwaka niyumvira ko Imana irinzi impezagira bikagenda neza nshobora gukora collabo imwe yo hanze hamwe bigenze nkuko ndavyumvira.
Arnautovic nimba atari ibanga kugira ngo ufate icemezo canke iyo decision yo kuvumva ko mu mwaka wa 2021 wosohora album zibiri, imwe ya gospel n'indi ya secular, vyagufatiye gute? Vyaje gute? Habaye amasponsoro? Vyagenze gute? Akanoti kabaye debloke? Bon, je ibintu vyose ndabikorera mu kwizera, je ndagira plan, nkakora plan y'ibintu nshaka gukora umwaka wose, ariko akenshi hari aho usanga muri plan wakoze wihaye amahera menshi udashobora kuronka, mugabo ko iyo plan ibi hari uragerageza kurondera. Ariko kucerekeye album ya gospel ndafise abantu maze gusaba ama sponsor, no bivuga harimo nka studio na team sanzo nkoreramwe ya Master Music, si ari Masterland, baze kuba ndabimusaba. Nibaza yuko ico kizorengana kucerekeye ama video naco nyene ndiko ndagikorera ko ndaba aho uburyo bushobora kuva kugira ngo izo album zosokana na clip video. Urumva kucerekeye uburyo nico ntari sure neza, ariko naco mu kwizera no mu buronderero bwanje buke nibaza yuko navyo nzobishikako, kuko iyo umuntu akora ntashira ama risk imbere, ushira ukwizera imbere ko ivyo waplanifiye uzobishikako. Arnautovic, kumbure ko tugaruke muri no mwaka nyene turimo dusa turangiza n'ikiyago cacu neza, indirimbo isozera uno mwaka yo ni ryari canke nta gahunda yo kwirekura? Indirimbo isozera umwaka ni vuba cyane, kuko urabona ko ubu muri October narasohoye indirimbo yitwa Ndakuyungurura, hanyuma nayo nyine amasanamu yarasa n'ayari pre, ariko ndavye muri gahunda ashobora kudasohoka uyu mwaka, kuko imbere yanje ndavye kugira ngo shikane ivyo nari nemeye nuko hari indirimbo yindi nshasha itegerezwa gusohoka buri hagati ya lo 15 na lo 18. Rero ndabiravye kugira ngo ndabihereze umwanya iyo ndirimbo nizo izosohokana n'amasanamu, hanyuma kandi n'ikintu ciza ntuka kizofasha abantu benshi kurangiza umwaka neza. Aho novuga nko ku bantu bakundanye vraiment bandindire, ico reka ndakivuge gutyo, bandindira ntuka nzobafasha kurangiza umwaka neza. Reka nandi shingira ko ndayitura umuntu uze umukunzi wawe, nawe nibaza ko ariko bimeze. Ego vraiment nanje ndayimutuye, nibaza ko nawe ni surprise kuri we, kuko hari ibintu byinshi bisa n'ibimuraba birimo, harimo n'ibiraba umukunzi wawe nawe, kuko nibaza ko ubuzima bw'urukundo irevre ntibuba bumwe, ariko en general ari 50% y'ibintu usanga duhurirako. Nawe uzosanga umukunzi wawe hari ibintu kana kategerezwa gukora muri iyo ndirimbo, nico gituma vraiment bayirindire. Ariko nyine urumva reka turabe, urumva ko inspiration ari we? Gusa jewe urazi ko nsanzwe akenshi ibyo nanditse ku rukundo nandika ama true story, nico sinvanta. Arnautovic, turagushimira akoze kwemera kuyaga natwe muri Call Celebrity. Murakoze cyane kunyumvira, ko namwe ndabashimiye, hanyuma mukomeze kutuba hafi, kandi n'indirimbo nayo niyasohoka nizera ko muzoba musengera ngo vyinshi tuzoganira nimwumva ko mwabaye interesse. Ni Bukimon iri hafi yanyu kandi tuzobikora.